Mbega Sherisi, ubuze umurongo n'umwe wa Bibiliya uvuga ivuka rya Yesu? Ngira twumve. Luka 1:31 umve uzosama inda uvyara umuhungu kandi uzomwite Yesu. Amen. Iyo tuvuze ivuka rya Yesu, Yesu mu majambo make iryo vuka ryari rigamije iki? Iryo vuka ryari rigamije Bandeho Gospel TV turabaramukije canke mwiriwe bivanye naho muherereye, turabaha ikaze mu kiganiro kidasanzwe, ikiganiro c'abana. Uno musi tukaba twagendeye ishengero rya Eglise des Amis du Saint-Esprit. Mu kirundi cacu no duca tuvuga ngo ishengero ry'abagenzi ba mpwemu yera. Tukaba tubaha ikaze, ni ikiganiro mugiye guhabwa na Ndakengukiye Fabrice mubona hano kuri micro. Tukaba tubaha ikaze cane, batubwire neza Noël neki, mbega iyo twumvise Noël twumva iki? Mbega bavuze Noël, bavuze Yesu Kristo yaje gute, vyagenze gute? Reba cyane mu kiganiro cacu, ikaze. Noël nziza. Noël nziza. Noël nziza. Kuwakunda Imana bose. Noël nziza. Noël nziza kubakunda Imana bose. Tuvuge cyane Noël nziza kubakunda Imana bose. Yes, Noël nziza kubakunda Imana. Bakunzi bandiho Gospel TV, uno munsi turabahaye ikaze namwiriwe aho muri hose, haba mu gihugu cyo hanze canke hano mu Burundi. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Uno munsi rero twakoze akantu bitaga surprise. Twagendeye ugwaruka canke abana bakiri bato bo muri Eglise des Amis du Saint-Esprit. Mu kirundi bavuga ngo ishengero ry'abagenzi ba mpwemu yera. Ishengero ry'abagenzi ba mpwemu yera. Uno munsi kwa twabagendeye kugira ngo tumenye canke twifurizanye twese hamwe ivuka rya Yesu. Ivuka rya Yesu. Rero uno munsi rero bakunzi bandeho Gospel TV, ni umunsi udasanzwe. Iki kiganiro ntitwahora tugikora ariko no munsi twagikoze, kandi twifuza yuko buri Noel yose izoba tuzokwama tugendera amashengero uko nyene twabikoze. Reka rero no munsi tumenye igituma uno munsi baje gusenga. Mbega mwaje gusenga kubera iki? Ndashaka umwana umwe aciye ubwenge. Ninde nyaruka? Ninde? Mujya musarishe rero. Ninde? Ingo. Ha, no munsi umbarire.
witwa gute? Sherisa. Vuga cyane. Sherisa. Tugende n'umwe umwana yitwa Sherisa. Uno munsi habaye iki? Ivuka rya Yesu. Habaye ivuka rya Yesu. Mbega ivuka rya Yesu no munsi duca tuwita Noël. Sherisa. Mbe hajya ubahe? Kumusaga. Sherisa aba kumusaga hewe. Jani razi nibera. Nibera mu ijuru. Jani nibera mu ijuru hewe. Hama kandi jewe ujyambajije izina. Basi rero nakundi kutambajije nanje kanikawuje. Mbega Sherisa. Ubuze umurongo numwe wa Bibiliya uvuga ivuka rya Yesu. Mbwira twumve. Luka 1:31. Umve uzosama inda uvyara umuhungu kandi uzomwite Yesu. Amen. Umva uzosama inda kandi uwo mwana uzumwite Yesu. Uzumwite Yesu. Mbega ivyo ninde ariko arabivuga? Umumarayika. Umumarayika twagute? Gabriel he uraciye ubwenge? Yego. Nenda kwigisha. Tonto Gafirimbi. Mwishuri warabitoye? Wawe kangahe? 5 hewe. Mwumvise aho naciye ubwenge. Nababwiye ati uno munsi ni surprise idasanzwe iyegerera inyuma. Uyundi mwana cyobashe basha hariho n'abaha ofete mwishuri hari abagenda gucyanya. Muri bo uyu yari karagira. Reka duhamagara uyundi ngo nawe. Wewe witwa gute? Shama. Ako karimbo rakazi? Yego. Karimbe twumve. Shama. Haleluya. Wumvise n'akaririmbo yuko bakazi hewe. Shama. Wavuze yuko uba hehe? Mu Ngagara muri nefu hewe ndahazi nzoza kukuramutsa. Nanje ndafise shumutanta abayo. Nzoza? Yego. Uzanyakira? Yego. Shama nambwira umurongo uzire ku mutwe utabitoye duca twankana Luka 2:11 havuga ngo uwo munsi umukiza atuvukiye mu gisagara ca Dawidi niwe Kristo umwami. Amen. Hewe nuko no munsi birakomeye mbe nakubaze urabitoye sivyo mbeko mutamukomeye amashi Ofisi igitima kibi plus kuri Noël basi mfa mugira umutima muri mardi kuri Noël gusa nyene mwabitoye mwikomera amashikandi kuri Noël none Shama Yesu yavukiye he? Yavukiye i Betelehemu. Vuga cyane kayi uriko uririmba cyane hewe ni no muririmbyi. Yavukiye i Betelehemu. Yavukiye i Betelehemu mukomera amashi Shama erega ibibazo byose wasanga bimaze kuvyishura yawasubira inyuma gatoya ubwo bwenge uciye hewe abana uyundi nawe umwari karaza yihuta ariko ndababwira ati mufyone subscribe share like na comment ariko cyane ndabahamagarira kugira commentaire kugira tumenye neza ko mudukurikirana biraryoshe guma tuvuga namwe mutubwira ati ibintu ko bigenda neza cyangwa tubwire ko bigenda nabi kugira tumenye aho dukosora sivyo none no munsi turi kumwe n'undi mwana yashitse witwa gute? Benita uba hehe? Kumusaga wokwifuriza abandi bana Noël nziza? Ego. Babwire. Mugire umunsi mwiza na Noël nziza. Yatwese. N'abariko bararaba televiziyo Noël nziza. Tubabwire. Noël nziza. Okay. Umwe ngushwa Benita uba hehe? Kumusaga. Benita utu umurongo numwe ku mutwe? No. Nkita tuwitora. Wotorum mbwira umwe twumve. Luka 1:30 havuga ngo umumarayika arabwira Mariya ati ntacutinya Mariya kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Amen. Ntacutinya Mariya kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Amen. Benda kubaza uwo muntu ariko arabivuga yoba yitwa yari umumarayika canke yari umudiyakoni? Yari umumarayika.
yari umumarayika yitwa gute? yitwa marayika Gabriel. Yitwa marayika He uko mwazubaye nibiki mwe uko muransarishe hariya anye marane ikintu yitwa nde? Gabriel. None Benita ko uciye ubwenge ni kubera iki? Habaye iki? kubera batwigisha. Kubera babigisha. Abigisha banyu muze mubagura ifanta baraciye ubwenge sivyo? Ego. Sawa. None Benita nk'abandi bana bataza muri Sunday school babwiye gute? Bazoze baraza canke bazibigumire muhira? Bazoze baraza kubera barahomba. Kubera barahomba? Shana je ndabona barahomba vraiment kuko ibintu ndiko ndabona hano. Sindababeshe. Uyundi yihuta rero. Vayo rero urakoze Benita? Ndabona undi gasongo wanje rero. Witwa gute mbega? Ruhumuriza Beni David. Ruhumuriza Beni David. Ruhumuriza Beni David. Nujye murongo uzi ku mutwe. Abi Filipi 4:13 nshobozwa byose n'umpa inkomezi. Amen. Shobozwa byose n'umpa inkomezi. Shobozwa byose n'umpa inkomezi. Yo mbega wewe uno munsi turi? Turi lundi le 25 décembre umunsi wa Noël. Umunsi wa Noël. Mbega kuri Noël wewe wumvise Noël wumvike? Numva ivuka rya Yesu niryo duhimbaza. Niryo duhimbaza. Mbega Yesu yoba yavukiye I Betelehemu. Yesu yavukiye mu ruhongore sivyo? None igihe bamujana bace bamujana hehe inyuma yaho? Mu bwato bw'inka. He uko muci ubwenge cyane. Ni kubera abigisha batwigisha turabitahura. Uhamagaye ko abavyeyi bo badashaka kuzana abana babo kwiga inyigisho. Hari ico bahomba? Boza barazana abana babo kubera hari byinshi twiga kandi bidufasha. Bavyeyi mwavyumvise? Hariho vyinshi abana biga bibafasha. Mugaca mubagumiza muhiri wanyu kazi kanyu murahombesha abana banyu kandi baca bakorana indero nziza cyane. Eko mwe muca mubagumiza muhira. Baradusarisha vraiment sivyo? Baze barabazana? Baze barabazana abana. Imana iguhezagire cyane. Reka duhamagara uyundi hewe. Uri sharp? Ratse ko nagiye hamagara uriyo cyoshika ningoga. Nawe twagute. Kwa Ingabire Don't Ve Joshua. Inde? Ingabire Don't Ve Joshua. Ingabire Don't Ve Joshua. Hewe yurivuze cyane umve bindi. Nindari kwisi. Mama na papa. Sivyo? Hama rero Joshua. Mbega wewe uba hehe? Je bamukinanira 3. Mukinanira 3. Wavutse ryari? Je navutse le 13 juin. Ngo navutse kuri Noël. Yeah. Je nije ntatswe kuvuga kuri Noël. None Joshua, wambara umurongo uzi ku mutwe. Matayo 1:2 avuga ati inkumi izotwara inda ikavyara umwana w'umuhungu izitwa Emmanuel. Uzomwita Emmanuel. We yabivuze ninde? Umumarayika. Umumarayika nde? Gabriel. Imana iguhezagire cyane. Duhamagara uyundi yihuta. Okay. Uyu mugabo rero bambwiye ngo yakuriye muri Sunday school. Gusa nanje ntawenzi nabibwiwe n'umwe mu bigisha b'abana nyene. Ewe mumbabarire ndabivuze nkarana bimubaza. Witwa gute? Niyubahwe Lewis. Niyubahwe Lewis. Lewis bahe. Bakumusaga. Lewis aba kumusaga hano maze kura nk'abana ashika bangaye bakumusaga. Kumusaga harimbura. Yego cyane. Aha. Aba kumusaga Lewis no mwe mu bana bakurikiye inyigisho bakiri batoya cyane nivyo? Yego. Lewis. Nanewe nigiki kintu maze kwiga hano muri Sunday school? Sunday school ikintu cyambere tuhigira urahamenyera umurongo w'ijambo ry'Imana. Barakwigisha no kungene wo kwitwara muhira indero ibintu nk'ivyo nyene. Yego. None Lewis hari ico warufasha nawe abandi bana babaje munsi yawe uko wewe waratanguye hariho n'abandi baje. Sivyo? Nigiki wewe uhora ubafasha? Ndabafasha nk'iyo bishitse nkabafasha tukiga nk'indirimbo. Yego. Usanzwe no muririmbyi?
Yego. Nawe ndabwira ririmba waririmba. Yego nogerageza. Aha, ririmba akaririmbo kamwe rero ku munsi wa Noël. Bana muce mumufasha? Yego. Muce mumufasha? Yego. Biryoherere kamwe nk'umunota umwe gusa. Noël Nziza. Noël Nziza. Kubakunda Imana bose. Amen. Aha, Noël nziza kubakunda Imana Bose. Noël nziza kubakunda Imana Bose. Aha, bakunzi bandiho Gospel TV nguma ndabibutsa subscribe, share, like, comment. Commentaire zanyu ndazikeneye. Kandi rero mwiko mubikora neza cyane sivyo? Mudukomera amashira w'isi. Okay, rero tumukomera amashi ibibazo bavimara hewe yavayo. Uyundi wa nyuma rero duca twagira umwigisha w'abana. Aha, nawe witwa gute? Nitwa Nziza Kenti Saint Miguel. Mama yanje Nziza Kenti Saint Miguel. Nuko nyene? Nabitoye? Yego. Haha, ndakubaza. Sivyo? Umurongo wa Bibiliya uzi ku mutwe n'uyu. Mariko 10:14b. Mureke abana bato baza hondi nimubabuze kuko ubwami bw'Imana arubwa. Mubareke abana bato baza hondi kuko ubwami bw'Imana. Ninde ariko arabivuga ivyo bintu? Yari Yesu, sivyo? Aha, Yesu niwe yavuze ngo mubareke abana bato baza hondi kwakira umwigisha w'abana. Abana mumukomere amashu umwigisha wanyu. Hewa abantu bataza muri Sunday school barahomvye. Uno munsi twakira umwigisha w'abana hewe. Eko nawe rero. Aha. Umwigisha w'abana ni sawa? Ni sawa. Umeze neza? Mwitwa bande? Nitwa Florence. Yego. Florence namatazira no izina rero wiswe n'umuvyeyi. Niyibitanga Florence. Niyibitanga Florence. Bega twumvise Florence baba hehe? Florence bakumusaga. Florence abakumusaga asengera he? Asengera mishengero ry'abagenzi bamwe mu yera. Aha, bega Florence. Jewe numvise abana banyu baraciye ubwenge. Yego. Kandi mu kintu numvise imirongo yo ku mutwe nirihe banga mukoresha kugira ngo abana bashobore kwa bazi imirongo kujya kandi baciye ubwenge kujya. Cyambere na mbere twebwe twakubwiye twitwa ishengero ry'abagenzi bamwe mu yera. Rero urufatiro rwacu ni mwe mu yera. Turasenga mwe muri akadushoboza abana bakabifata. Yego. Turasenga maze mpwemu yera gacha dufasha kugira ngo abana bashobore kuyifata ku mutwe sivyo none? Yego. Aha, none fofo ariko ivyo bintu bwo mubikora kandi je ndibaza nta buri ngaruka muhura nazo. Izo ngaruka ni nkizi. Ingaruka zirahari kuko uraza abana baragorana cyane. Mwana cyangwa mubwira icara ngaha akavuga yagiye mu ibarabara ugasanga baramugonze. Ugasanga ibibazo biradutse cyangwa umwana akugwarira ko abavyeyi bamutari ku muvyo byose abari hatari ariko nyere hamwe n'Imana biragenda neza. Yego. Hamwe n'Imana biragenda neza. Mbe ndakubaze niki kintu uhamagarira abavyeyi bahamagarira iki? Abavyeyi bose twabatumirira kuzana abana banyu mu migaho mu gitondo. Biraryoshe cyane abana baragira ufatiro bw'ijambo abana barakorana indero nziza tukababwira uko bashobora kwitwara muhira n'ibindi vyinshi. Rero turabahaye kaze mwese muze muzana abana banyu mu Sunday school. Yego. Abana abavyeyi mwebwe musiga abana muhira mubazane muri Sunday school. Muri Sunday school barahigisha bahakura indero nziza bahakura ijambo ry'Imana n'ibindi vyinshi. Imana ibahezagire cyane. Wakoze kutwita abafufu. Ego nawe mwakoze turabashimiye cyane. Ndiho Gospel TV. Ubundi munsi muzotwakira. Karibu nejo. Baraduhaye ikaze na Dimanche ngo baduhaye ikaze. Murakoze cyane. Your tracks